ndabaramukije mwese je ukunzi n'abakunzi y'igiko ndarabagira ahandi mu ishyamba ijya n'inkende ndahana mu ishyamba hari inkende mugasinzi ko ngenda ko ari ya bore inkende mivumye nambari manki nombaze so just kubasigura hano ndi mu gihe muri Tanzania ahandi hitwa Jacobsen Beach. Burya rero hari ikintu nahigiye kandi twapartage ku bantu bari mu Burundi. Urabona for real impamvu naje ngira kuno musozi nabanje kwanza kubasengera naje nahasenga ni kugira tuze turechange ama experience amazi twoga nga uzavaye gatwara neza amazi twoga nga sinigeze ngira iyo curiosity yo kugira yo kumenya amazi twoga yapfa nuko nyene umwanya turega hajepfu hariho ikibox hariho amapompe aduza amazi yakwe mwitanganyika ara filtra gutanganyika iringa bivuze ko ajya twoga va mu amazi twoga Tanganyika mugabo ari filtre ofete nari ndiko ndibaza none aya mazi koko hari amantu amestarasyo menshi bitanki niki nako ndabona kezo none aya mazi musazi ko turoga hano hafi donc source yayo bari ya Tanganyika source ni Tanganyika hama ajya amatanki sinzi ko abonye arekwa ni juste ya mazi y'imvura Wana yuko ajya amazi y'imvura afise amatanki acagenda yashemina quelque part urumva amazi araba filtre niyo mpamvu tumazi nk'akadumba nakoresha amazi ya leta birumvikana uravyumva birumvikana amazi bakoresha kubera urangani mu ishyamba ni mwipori hagera afise amantu zenya amaboro bakoresha mu kumesura ndagenda gufata ka image kayo aboniyo box je ndasimba ndaza kunyaruka ndayibereke naha nyene hafi guke ibi vyivyaye miswagiye ni juste kwereka abarundi yuko iyo hari kibazo ufite solution ya hafi urayikora ko ndazo peteria yake mu Burundi yake aga centrale électrique alimenta inuzenya umuyaga nkuba voilà tu vois rero nkaha nk'umuntu abafise uburyo ndasanga ari hafi ya Tanganyika burariye kweza amazi uravyumva c'est-à-dire kano gasite kubose yani hanini nta mazi ntigera bura none musanze twebwe ajya amaboro na mesutse ajya ntuzenya mesutse ajya machine akoresha inkwi yego how bro pale kwa mzungu ndugu yangu wanatumia akili igari ibintu byakora kera mu system yakora kera usanga bayadapta no bakoresha inkwi mu kugira urumva hama n'umuriro hama bigakora gute urabona ko arafise ntuzenya arafise transfer yiwe nga iyo yahanyine mugabo urumva arariha ntuzenya amatara gusa amatara buze yarafise generator nayo ni mwe ukoresha amazi nyene aramesha mani baziko investir en fait il faut ko investir ku buryo mayero ukoresha bamake ni juste tout hamizo machine zigakora gute inkwi n'umukwa wewe wabonye system yavyo bigenze system yavyo nta nabonye gusa hendura nta machine nabonye hari yewe ndo banabiyo uravyumva so urumva like nakunze kandi na plus kandi nacyo sinahabura ingene iri shamba ryose atazi kuko bijyana bihari ngira ngo ibikoko nyine bishobora kubana n'abantu zebra antelope ngira ninuze ngira ibikoko nyine bishobora kujyana nivyo ahantu nkandazi yata bukara kuko bagomba gufata sinzi ko karente basa none kwanza ndafise kibazo bigenda gute mu Burundi tubure amazi kandi dufise amazi menshi like inzuzi nyinshi Tanganyika urazi yuko hari nkari yakote za Carama mani je nivyo namamvuga ati jewe nuko siyo kwangu je ndumva n'umupanga kwanza mbwa niwe mwene inzu ko matese ushobora konvertisa mu gupangisha amazu mugera system ya forage urabizi yuko hajya
mu cyarama hariya nta metero zitanu womanuka munsi utarashikira amazi voilà hamukashye mu ngo amazi yakuna man kenshi bati naragiye mu Buganda kega n'abakora bijya byo gutobora n'abaganda bega batobora mu kuzimu hari nabo tuzinanye jewe bafite nagiye mu Buganda mbona ahantu hari ho kandi bo rero mu kwimba amazi kugira ushikire amazi ni kuvugurimba hafi nka 20 metre canke 50 umanuka hasi cyane handi kure gose ariko amazi menshi bakoresha mu apartment menshi yo mu Buganda abaragiye yo kwimba se ya Regideso Regideso bayikoresha in case habaye pane ko dusanga iburi rugo rufise systeme zibiri z'amazi kubyo atamaza zigera bura iriya nuzenya systeme yo kwimba igize peut-être pane kene abantu baza kuyigira bakaba barakoresheje kandi iyo systeme iri mungo zose none ugasanga rero umuntu wewe urarihisha inzu me ntiyumvire ufite sinzi ugasanga mwene inzu wa mablaming man si ibintu byose leta izokora me am telling the truth none uyu ni leta yabikoze gamana siyo si leta munyene uyumvire kuneza yawe we munyewe umuntu abaye kimuga cyo yigengera cumbagira c'est comme ça uravyumva mimi twese za tu blaming leta je iki ni cyo nkwenga mais nyumba sio yangu mwene inzu ndumupanga rwana mbwete bara atamazi hari genda gice abo ziragiye kuba ivi na hama kandi aho nzogenda nsanzi nawe ngasanga ari uko kwanza uyi condition ya mbere nuko bazoba hari amazi azofuma hanzi imba mugabo habe hari amazi mugabo aba batipe babapangisha amazi Bujumbura nawe babona kahema ikino kibazo cy'amazi ikibazo cy'umuyaga nkuba nibiga ama system mwene mu Buganda rakora rondera abaganda mugabo abarundi batarabigira baze bakwimbira amazi barondere mu kuzimu hamugora ama pompe amazi bayaduze pompe witwaje ngo nta Regideso gura ama plaque nyumba ni yako inzu nyigwawe si umupangayi wono uzoze umubwira ngo urumva ngo umupangayi ngo systeme ngo urumva ngo kibazo ngo cyamazi bisanga ikibazo cyamazi bisanga ibe ni byako iyi ni message kuri bene amazi tanga amahera babimbire mu kuzimu mu Burundi nushobora kuyimba 5 metre utarashikira amazi ni impossible kandi nibishobora gutwara nk'imiliyoni namba ari nka 40 ingahe gusa kandi unako uko nazo fumugurisha agapande kuri parcelle yawe mugabo uronka ayo mazi ndo yibuza cyangwa gusangira ko nabandi niko babigenza usanga umuntu abayeho atidoga adafise ubute hari nigerega dutimye ikomo kuri leta ugasanga tuko dutimye ikomo aho nubundi togiye leta ifise byo yakoze natwe dufise byo leta ifise byo yakoze urabyumva ikintu cyambere je namanshimira leta cyambere kibaho gusomba ibindi nigihe uba ufise amahoro n'umutekano ibisigaye ni gukureya ukiyumvira rero nawe kubera nta rusoro ruko uravuga rugutuza kwiyumvira mwa vipi je mu nico niyumvira solution ya mwene inzu atamazi hari ndimutse ndagiye yo ni solution rapide c'est fini sizoze ngango membre mingango urumva ngo leta urazi ibibazo leta ibayifi ni byinshi gose jege mpora mvuga ati Imana ifashe kagutiza nk'amasegonda 2 ubu mukuru w'igihugu cyangwa urongora ikintu oya ubimana amasegonda 2 urazi yumvire amajwi yo gusanga ahuri rero fata rero n'igihugu ni kujya hari ibibazo n'Imana iravuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance abantu banje bishwe no kutamenya nta gihugu na kimwe uzuraba nama Etats-Unis yamamwe nta gihugu na kimwe gitagira ibibazo uravyumva gusa iyo ufise amahoro n'umutekano uzi ko atarusasa urukora kuvugira ku mutwe uravyumva nuko Imana cyo kintu cy'ijambere kirempo ibisigaye uburonse umwanya wo kwiyumvira ibindi nukuri nkaje urumva solution aratoye ya mbere niyo kwimuka mu gihe bene inzu batari yumvira kurontera amazi bashira imitahe mu kwiyonderera amazi yakubaki ni kuhama sare ndivire muri Tanzania ndavuye no kubasengera ku musozi w'umuvu w'inyankuge ku musozi w'inyankuge cyasa bino wacu ahandi wallahi ndi nyishamba totomo urabona kandi shamba ndimo ni shamba ribamo ibikoko
hari pe bene wacu warayi urabona ahantu ndiko ndaca bo aha rero ko ndahaca ko mubibona baranyandika aha hariho aka pancarte beach cottage chafata beach umva beach banyeretse yuko ari ino aha rero nta yindi sound na rimwe ariko ryumvikana ngaha atari amajwi ya inkende nabonye inkende inkende engize iki urabona inkende rero raba inkende sha ziriko yabuko buranda mugabo ntaco bo ni inkende gusa urabona ngiyo ngaho inkende beach campers only umva aha ni ahantu haza gukampinga urabona campers only aha ni beach ya mbere iyi nitwariye utuntu nza kwinyweraho n'agafana so bene wacu ni so enfin ndashitse kuri beach abamesha bagiye no gukampinga. I love it so much.